Hello guys, hello. Ndabaramutsa mwese. Hano ni kuri Focatech. Welcome. Muri kino gihe abantu benshi bari kurizwa no gutakaza amakonte yabo ya YouTube. Ni kubera iki rero? Reka rero ndakwereke impamvu konte zanyu zabo bandi zitakara byoroshe. Kubera iki batarabye uburinzi bwabo ko bukwiriye. Reka rero ndakwereka ukuntu ubiraba ko bikwiriye mu gihe bidakwiriye naho nzobereka nyine babikwiza ibyo bisabwa. Urumva etape ya mbere ni two step verification verification de facteur niyo nshaka kuvuga. Gusa reka ndabereke ukuntu waraba ko konte yawe ya YouTube kwirinzwe neza. Hama nkaba nitwa Focatech. Nimba ushaka kwiyandikisha kuri channel yanje Focatech kugira ubashe kuza uramenya amakuru menshi mashasha, gira subscribe uraba ko wayigize aho onye musi ya video nye na kwizina Focatech. Uruhande yawe abona akantu kameze nk'inyengeri gafyondeko, muri uwo mwanya gafyonzeko uzoca ubona amakuru mashasha nzuba nashizeko hehe kuri channel yanje. Hama reka tugende rero ndabereke ukuntu mubiraba. Let's go. Hama ikindi kintu no kubwira, please ndagusabye ntunebwe kuburaba ino video. Raba kuva ku ntango wahereye wiraba gushika aho iza guherera, kuko ni ibintu biri ngombwa kuba ukeneye kumenya kuri YouTube yawe, channel yawe ya YouTube. Numburi umukreateur ndagusabye video uyimarire kuko yo gufasha. None ushaka yo konte yawe izobanze utera imbere mu nyuma bace bayigutwara byoroshe. Ndagusabye rero mbushaka watoza yitwara rabino video kuva ku ntango gushika kwiherezo ntagira ni segonda n'imigira iki uca. Please ndabigusabye, kandi yo ni inyungu yawe si inyungu yanje. Ndashakanye turonke twese ibisa ibingana, ntagira uzo kwidogera uwundi. Merci kuba wanyumvirije. Reka rero tubandanye ibikorwa byacu, dukoresha ibikorwa. Turatanguye rero. Turarondera application yacu ya YouTube. Nibaze nta utayize mwese murayibona ho. Sawa. Tugiye ngaho hehe kuri profile. Aho kuri profile aho hepfo ndibaza mwese murahazi. Profile reka ndabereka batahazi bahabone neza. Urabikore witonze. Nage cyo wihutisha. Ashakura ko YouTube yacu iri ikwirinzwe neza. Nyagira umuntu azoyinjira ataruhusha afise. Sawa. Tugeze ngaho kuri profile yacu. Ucuraba izo menu ziri ngaho haruguru y'ama video. On turabiye iyo niyo yatuzanye hano. Iyo nyene iyo urayibona. Google security. Raba neza, raba nyene niho tugenda kugira ikigufyonda. Aho tugire kurabika Gmail yacu, kuko YouTube ni abari Gmail. Tujye tukwiye kuraba ko Gmail yacu irinzwe, kuko Gmail yo irinzwe na account ya YouTube birinzwe, ko Gmail niyo ari account. Turaba neza aho ohehe katurabe. Katurabe neza aho muri secure murabona. Aho muri secure murabona. Kandabereke neza muri secure. Raba neza ko ariho na ugeze mbuka bikora jana ni video. Ucubona aho rero bakuzaniye gusiyorogo ngaho ako gafu mubona ngaho onika kameze kavivuye ako gatrebye. Umenye ko account yawe iri protégé, ngo votre compte est protégé. Amabibona aho account yanje irarinzwe bisigura yuko irimo two step verification cyangwa verification de facteur. Curaba ngaho rero aho niho tugeze. Indiro vyirabire aho ubona akananika akavika vere akantu kavivuye kavere, bisigura yuko jewe two step verification irimo. Nani verification de facteur yanje ngaha irimo muri konte yanje. Raba ko niyo konte yawe ko birimwo. Raba neza ko birimwo. Tugiye kurabare inimero yahe nakoresheje kugira ibe two step verification. Cyose murabibona aho je no musi shaka kubereka ukuntu raba ko verification irimo ahiwa ko two step verification. Bisigura yuko konte yawe nta n'umuntu n'umwe afite uruhusha kugira iko kwinjirayo. Wabonye iyo ni aho inimero zanje nakoresheje kugira two step ikundi. Ndibaza murayibona. Iyo niyo nimero yanje nkoresha kuri two step verification. Mugashaka kwinjiramo baca bandunkira code hehe muri carte SIM. Iyo nimero
nyene, kuko carte SIM yanje bifise jeje nyene, nta wundi abayifise aba ari jeje nyene, nta wundi ategerezwa kwinjira muri konti yanje ya YouTube. Kuri uno mwanya nubwo no kubwira mode passe yanje, nubwo no kubwira mo Gmail yanje, ntabwo bontwara konti yanje, kuko mu kwinjira mu cyambere na mbere bisaba ufise iki ya code barunka muri carte SIM. Carte SIM nje mba ndayifise. Aho byo ndio byo nabereka nibindi nyene ushaka kuraba gusuzuma gusa ikintu gikuru yari two step verification, kuko iyo niyo protection ya mbere ibaho kwisi. Bajya bose uzi bafite mu account yabo za YouTube bafite ama miliyoni, menya ko bakoresheje. Kandi iyo two step verification niyo yerekana, niyo izotuma ubana monetize. Mu gihe utayifise nubwo warakwije ibisabwa, nubwo barashikanye ama miliyoni n'ama miliyoni, ntacyo bazoguha kuri monetization, kuki kubera udafise two step verification. Aho ni telefone maze kwiconnectamo muri Gmail yanje zitanu gusa, ndi baza murazibona aho urabavye yose. Gusa igikuru niko ndakubwira two step verification. Two step verification mu gihe uyifise konte yawe ibirinzwe a 100%. Cyane cyizere ndakwizeje wowe Murundi, wowe uruki, wowe umunyamahanga, kandi ukuntu uko ndakubwiye nta bubeshi burimwo. Gusavye nimba washimye ino video kuri kano ka system ndakweretse, nyereka urukundo nawe, raba ko wagize subscribe, muri commentaire wandike ikintu ushaka, umbaze icyo ushaka. Hama murakoze, tuzosubira ikindi gihe ninashira kuri video.